nibyo haraheze imyaka 24 nyine cyubahiro Cyprien Ntaryamira umukuru w'igihugu cy'u Burundi agandaguwe yishwe akaba yiciwe i Kigali mu ndege ari kumwe n'uwundi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Habyarimana. Uko tubona twebwe muri aka karere hariho ingeso mbi umengo yari monogoje yo kwica abategetsi abakuru b'ibihugu bakicwa ari ukamengo nakamizwe n'ingoma ndetse n'abandi bategetsi bakicwa ntihagire n'ikintu na kimwe kivugwa ugasanga ibyo tuvuga ngo hariho ubutungane muri aka karere hariho ubutungane mu bihugu byacu ari ugasanga ubutungane ukaburondera ukabubura. Twebwe rero icyo tuguma dusaba ni uko ujya mukuru w'igihugu cy'u Burundi yapfuye izuba riva yishwe izuba riva kandi ndibaza yuko n'ubuhinga bwakoresheje kugira ngo bamwice nitwovuga yuko kuri ino si habuze abantu bitohoza neza bakabona ibyo ari byo ibyabaye. Muri Sabanyafrode rero turababara cyane kubona ata kintu na kimwe kirakogwa n'ibihugu byacu bwa Burundi bwa Rwanda ndetse n'aka karere ndetse n'isi yose kugira ngo ukuri kumenyekane, kubera kuko ibyo bitabaye kuko nabivuze ni hamwe iyo ngeso mbi yo kwica abakuru b'ibihugu yo kwica abategetsi cyane mbere n'ibyo bijanye no kwica abene gihugu bose ukamengo ntacabaye. Iyo ngeso mbi izoguma isimbatara muri aka karere kacu, ibihugu byacu ntibizigera bitera imbere. Dusaba rero yuko icyo kibi cyakozwe, icyo kibi kidasanzwe cyotohozwa n'abantu bose babifitiye ububasha duhereye ku bihugu byacu ku mareta yacu bakabitohoza hanyuma hakamenyekana ukuri ndetse mbere n'ababikoze bagashengezwa imbere y'ubutungane. Umunyepolitike igihugu yaguyemwo no munsi uraje ahubwo ikirere kitameze neza hagati y'u Rwanda murizera ko kuri mu myaka 24 iheze apfuye ushobora kubona umunsi urizi ukuri muri politike canye uravye muri bihugu bidukikije canye uravye nko mu Rwanda imigenderanire dufitaniye muri kino gihe sinovuga ko ari myiza cyane, ariko umenye yuko ibintu mwe nibi si ibintu biramba. Imigenderanire hagati y'ibihugu bugira irahinduka ugasanga ibyari bihari birahindutse, kandi naho byo bameze gutyo ntikibuza yuko abakuru b'ibihugu bacu yaba u Rwanda yaba mu Burundi yaba hehe baguma ari abakuru b'ibihugu kandi basabwa gukora icyo bategerezwa gukora. Ni ukuvuga yuko imbere y'abene gihugu hari icyo bategerezwa gukora, naho byo bimeze gute batumvikana ni ngombwa tubasabe yuko ukuri kumenyekana. Abene gihugu tuguma tubibasaba, ntidushobora kuvuga nkumbure bo ntibumvikane, bateza gukora ibishoboka byose kugira bumvikane, nico abene gihugu tubasaba. Kandi turibaza yuko uwo mwumvikano muke uzoteba ukahava hakaza umwumvikano hagati y'ibihugu byacu. Naho tuzoguma dusaba yuko nico kibazo bagishira imbere umukuru w'igihugu yapfuye gutyo mpaka batumenyeshe ukuri.